ujya muhungu ndamuzi ujya muhungu n'umwicanyi niwe yanyiciye umugabo atuma nitwa umupfakazi. Oya reka nizere ko wihenze ujya muhungu mwihenzeko nanje ujya muhungu ndamuzi neza cyane tubanye imyaka 3 two turakorana kandi nta kintu kimwe kibi twigera tumubonako iyumvire neza nibaza ko bamwibesheko. Wowe umuzi imyaka 3 je ndamuzi imyaka 24 bivuze ko muzi neza kukurusha. Ujya muhungu n'umwicanyi kandi ku rwego rwo hejuru uvyemere canke ntuvyemere uzobishimana na kwicira umugabo. Nategerezwa kuza ariko uwambwira ko nkeneye ko nkareka ko kwitaba. Nanje navyishimiye cyane kubona. Hama ikintu nyamukuru tugenda guhamagara igihe twari kumwe ku bitaro hari ukuntu witwaye amajambo wambwiye byankomye mu mutwe birancanga mu mutwe mabinzunguruka mu mutwe ndavyumviraho cyane. Sinumva ukuntu Nora yokwicira umugabo. Mbabarira ndagusubira inyuma ariko numva menga ashaka kuri kwavyo. Aline ni inkuru ndende. Je n'umugabo wanje twatumanye imyaka 15. Iyo myaka yose twayimaze atamwana ndaronka. Nawe nkuko ubizi abagabo bagira ukwihangana guhera n'ingoga. Haje kugira igihe umugabo wanje azarantuka agataha nkubita kubera ko ntari bwamuvyarire. Mu nyuma naje kugira iciyumviro ndamusaba ko twoja kwa Dr. Umwana. Hari ikintu ushaka gusaba? Ngira ndakumva. Nyeneshe. Hari ikintu ushaka gusaba ucuguma amatelefone. Nigaye ko ntego tukanyumviriza. Wa mugore uragoye. Telefone niyo yumva canke yumva amatwi. Akoshira muri telefone ko nyumva neza. Sheri. Urabona Imana yaduhezegeje umwana. Kandi nawe ushaka umuryango wagutse. Rero ikintu niyumviriye nshaka tugende mwirero ry'imfuvyi tuje kwa Dr. Umwana. Bana ko dufise amafaranga. Dufise amafaranga tuba dufise byose. Sa uvuze subiramo ntumve sindabitahuye neza. Wa mugore urakomeye neza wewe. Mbwira we birakunane kubyara umwana wiwawe ubona yuko jewe nufata amafaranga anje ngiye kugura umwana. Ivyo bintu ngaye wanje ntibishoboka uravyumva. Ahubwo aje ikintu mbona gusigaje muri urugo nuko no gusohoka agenda ukambisa nkazana abashobora kuvyara kubera we nta kintu mbona uri muramarira ngaha. Umwana ntwamuzana nkamurera ndazi ko azokura kubaha kandi akwita papa kandi sindani ko tuzoba twaramureze uzoburi papa wiwe. Ego ndabibonye ko natoye umugore w'ikijuju kabisa. Ego ndavyumva twomurera agakura akaba umuntu w'umugabo ariko azogira ubwenge azogerageza kurondera abavyeyi biwe azosanga atari twebwe kandi bizoba vyumvikana twe bizorangira tubaye abarezi kandi birumvikana nanumva inyungu ari yiye ivyo bintu jewe nkihema ngaha murugi wanje ntibishoboka ntibibaho ntuzosubire no kuvyiyumvira. Ese tuzofuma turaba imfuvyi itafira abavyeyi.
haje kugera igihe ibyo bintu biramvamo neza ndabikura no mu byumviro byanje ariko haheze iminsi narasohotse ngiye nsimbiye ku isoko sanga akana bataye hanze kuri portail kana ndagatora ndagenda kukarera ariko nitwiza tubyumvikanaho n'umushinga nayo wanje Wa mugore we ivyo niyo kintu murabona cyo sikira ndimvuze Shiri ntubitahura uko bitari uyu mwana namutengaho kwibarabara ntabwo ari nagiye kugura wa mugore we iminsi tubanye ubona atabwenge ifise ko ushobora kuvota nk'ikijuju jewe sigenda kubuza ikintu nkagikora ku mahaka umviriza zana ico cana umunyene zana ico cana nakura zana umwana umviriza ubu yaba wewe yaba uyu mwana mwese hanze urazi ko nakubana ukuri sinaye kurenga ku mategeko ni wamaye kuko umwana so naguze none atenga kwibarabara n'ukuri Shiri uyu mwana kaduze kibona ko tuzi none katumurera n'ukuri ndabigusavye harageze aho umugabo wanje arambabarira aranyemerera kurera uwo mwana namureze bitoroshe kuko igihe cyose twabanye mu nzu nta munsi nimwegeza mwiyumvamo canke ngo amukunde nk'umwana wiwe we buri gihe yamubona nyene nko kumengo n'umwana twatoraguye nyene buri gihe yabona ko amengo si umwana wiwe byarangoye cane kumurera uwo mwana nawe namutoranya agakaye kari kamazina yiwe gusa mu mazina ye sinigeze ndayakunda naciye ndamwita amazina y'iwanje ariyo Kezimana Nora. Gusa amazina yasanze ko ako gatabo yari Kezimana Pasi. Uvuze ngo amazina yiwe y'ukuri yari Kezimana Pasi? Yari Kezimana Pasi. Ora akaba ari wewe urya mutunze mu nzu yiyita Nora. Gusa izina ryiwe ni Nora. Umunsi umwe rero haje kubikinda
umunsi ntazigira nibagira mu buzima bwanje. Ubu ni wo munsi naburiyeho umugabo wanje, ni nawo munsi naburiyeho umwana wanje nakunda cane ariwe Nora. Naratashe sanga Nora yishe umugabo wanje. Aline byarambabaje, birambabaza gushika naho ushaka kumufungisha, gusa we aca arampunga. Guhera umunsi ibyo bintu biba sinasubiye kumukubita amaso, nasubiye kumubona wa munsi ku bitaro. Byanyibukije ibintu byinshi nari naribagiye bituma nitwara nabi. Bivuga birumvikana. Jendi muhira hari utuntu ariko ndatunganya two muri obere amafagitire. Yego sawa sawa, merci beaucoup. Oui, entre. Ah oui, Kwose ni sawa. Ndi mu kazi ya fagitire ndatunganya nga. Okay. Mutwanane kuba twaciye surprise. Byabaye ngombwa nyene kubera ko byari bitegekanijwe nyene ko tubwirizwa kuhaca bivanye n'amakuru twari tubafitiye. Nubwo atari meza cyane. Navuga nkaho bisa naho ndakuzaniye inkuru mbi. Inkuru mbi? Ni inkuru mbi uyizanira kugira ngo imfashike. Yifumu yigumana. Bose hari igihe biba ngombwa ko ibintu bwirizwa kubivuga. Nkuko n'umukozi wawe mbirizwa guha raporo y'akazi kamwe badishoboye gukorera. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo mwakonza ndabikubwira. Ntirondandira cyane nibaza ko namakuru ajanye na wa mwana wa Nora. Uriya mwana namubuze. Narazungurutse igihugu cyose, imihingo yose. Uriya mwana ndamuhiga namubura. Rero navuga ko bitandukanye neza. Okay, nta kibazo. Ivyo umwana reka tuvyihoze. Imana nishima yuko tubonana. Izo bikora tubonane. Bidakunze naho nta kundi nzihangana. Gusa n'Imana irabona yuko ntamwanka kandi nenda mukeneye. Ariko boss gushiriyemo umbabarire. Ariko ndaraba ndabona umenga ameze neza, sinzi ko mbona umenga usa naho utishimye. Nta kindi kintu cyo gisa naho kitameze neza ko mbona menga usa n'ubabaye. Mu by'ukuri Eric, wewe uri umuntu wanje kandi uri umukozi mwiza. Mbere n'ibintu byinshi umurira ndabishima. Ariko aka kanya tuvugana nkuko wabibonye simeze neza. Ndashaka kumenyesha yuko jiwe na Neri ivy'urukundo rwacu rwahagaze. Kubw'ivyo sinubandanya nkundana n'umwana w'umugore wanje. Ivyo numvise bituma amahoro muri jewe. Rero nahisemo ko bivamo. Ngira nzoronka ubundi mukobwa mwiza ameze nkawe. Ariko nakobesha. Nari maze kumukunda cyane. Sinzi ko nzoronka undi mukobwa ameze nkawe. Boss, uyangane cyane. Ariko nkana kubwira ko wahisemo neza.
kuko nanje iyo nza kuba ndi wewe nta yindi hitamwo nari gukora atari iryo wahisemo, nubwo bitoroshe. Habaye kubera ndijya mbere ndakubonye umeze gutya. biba iyi si irayobeye none ubundi kubera ko isi iteye ubwo. Iyi si ntigera itwemerera ko tunezerwa ibihe byose, na hahandi ubona ko ugiye kunezererwa niho ubabarira cyane. Ushatse kuvuga iki neza? Cyese niko ndagutaha ubu? Nora ntiwabyizeye, uzi ko Abeli twahebanye. Abe kumenga nta gihe kirekire cyari gihaciye ndabonye mwishimana, kandi menga niho mwari mugikunda ho mwapfuye iki? Nta n'umwe yabyibonye, ahubwo icyaduhuje nicyo cyatumye duhebana. Ko mwahuje n'urukundo, urukundo rwo watumye muhebana? Nora ushaka wabyemera, burya urukundo nirwo rukundanisha abantu, kandi urwo rukundo nyine nirwo rwankanisha abantu, kuko abantu batarahura ngo bamenyane nabo barakunda uwundi, ariko urukundo rumaze kubahuza barakundana, bahebanye bagaca bankana. Okay, ndavyumva, ariko n'ubu ntambwira ico mwapfuye na Abe. Nora biragoye kumva, ariko Abeli nasanze ari papa wanje. Burya nari nkundanye na papa wanje atavyunze. Ushatse kuvuga yuko wowe utavyibona yemwe? Oya, burya Abeli afise kahise na mama. Rero nyuma Abeli yagiye gufungwa baba baratandukanye na mama. Rero mu nyuma niho baje guhura, rero nza kwisangana nanje nakundanye na papa atavyonse. Rero twese vyaratunaniye kwihangana, ama tubona ko tutokomeza urukundo rwacu. Eri bihangana, umva nakajembe gete, gusa pana kugumurira igisirago, ariko ntiwoca kumurira gutyo. Nora bite? Sawa. Ko cenga? Kwenda sama kayaga. Okay. Hari ikintu ushobora kubaza kandi umbwize ukuri. Umuntu aramutse? Ko kangutse? Uramutse? Mbwira ni wowe ushe umugabo wiwe? Yego, nje namwishe. Gusa yari yasize sinari nabipanze. Gute ushaka ko wishe umutayipanze? Nora uri umuntu nyabaki? Urondera iki kuzima bwacu? Kwe kuri umubesha? Waje kutondera kwiki? Nora bivuze ko ari ibintu byinshi tutakuziko. Ko ari ukizi utigeze tubwira ko ayo makosa wayakoze. Ngo tubane tuzinanye. Uri n'umubesha. Watubwiye ko waje uva ruguru, kandi ruguru utigeze uhonyorayo. Mawuja. Inzira je ntabwo ndi umuntu mubi. Nta nubwo ndabashakira inabi. Ukuri. Gute no kwizera utazi kuvuga ishuri? Kwizerwa birakorerwa.
ushima kuduhisha kwanza niki wanyegeje inyuma yawe